guhimbazwa no gushimwa bibe iby'umwami kubwo ubuntu no kubwo amahirwe dufise kuba turi hano uyu munsi. Twese twaronse intasho kandi twatahuye yuko bamwe uko bari badafise amagara meza ni ikimenyetso yuko uyu mubiri wo kw'isi utagenewe kuba ubaho ibihe bidashira, ariko uko turindiriye umubiri mushasha utazigera usubira gusaza, utazosubira kugwara. Hariya ntihazobaho umubabaro, ntihazobaho amarira, ntihazobaho urupfu. Ariko nk'abizera twumva ko urwo rupfu ni ikintu kibi, kandi twokwifurije ko kitubaho. None twokwiyumva gute igihe iri jambo rizosoza ngo ubu noneho urupfu rumizwe n'intsinzi mu Bikorinto ba mbere 15:54, kandi nk'uko byanditswe mu Byahishuwe Yohana ngo urupfu ntiruzoba rukiriho, ntihazosubira kubaho kugandara canke akaruru ko kuboroga. Byahishuwe Yohana 21:4. Ndiyumvira yuko na jewe nategerezwa gutanga indamukanyo za mwene data na mushiki wacu Rusi bari mu gihugu co mu burasirazuba ca hafi yacu. Turashaka kubibuka mu masengesho yacu kugira ngo Imana ibahezagire kandi ibane nabo. Murazi uko tubona ibintu igihe umwe adahari, umwe by'ukuri aba adahari, niko biri. Kandi ntitubona abari ngaho, ahubwo tubona abadahari. Uko niko bimeze kuri jewe. Sindababona mwe muri ngaha, mbona abatari hano. Ni igishane, ariko bigaragaza urukundo, ubufatanye bw'ibwena, urukundo rw'Imana biba bidufatanije bamwe ku bandi, kandi uko niko bitegerezwa kumera. Ku weekend iheruka izirish twagize ibintu byinshi muri gahunda. Habaye guhamba muri data Forer yatashe mu rugo, twagize umugabane no mu bukwe, twagize no gushikanira abana, hanyuma haba n'umubatizo. Rero twanezerewe mu buryo budasanzwe n'umushiki wacu umwe. Ego bwa nyuma bari hano uwo mwene data n'umushiki wacu, hanyuma yari uwo mwene data n'umugore wiwe. Hanyuma uwo mugore wacu yaragwanya bikomeye mu batizo wa Yesu Kristo, mu batizo mu izina rya Yesu Kristo, ariko yemeye kuza mu makoraniro. Imbere y'ayo makoraniro uwo mwene data yariko ajugumira afise amosozi mu maso, yashobora kuvuga ati reka ninjire, ntegereza kwinjira ndi jenyene mu mazi, mu mva y'amazi. Umugore wanje wewe ntaza kubikora, muze kunyibuka mu masengesho. Hanyuma ivyo vy'ukuri nabishize ku mutima, hanyuma ndiyumvira muri jewe ubwanje nti mwami, wabonye uwo mwene data, urazi ego, urazi ibyo afise ku mutima wiwe, urashobora kurongora imitima nk'uko uyobora imigezi y'amazi. Hanyuma nyuma ya byose twagiye twese ku mazi y'umubatizo. Kumbure ntiyarabizi, n'umugore wiwe kumbure nta kintu kimwe yarazi, ariko bukwi na bukwi n'umugore wiwe nawe araza yambaye ivyera kugira ngo nawe abatizwe. Byari wari umugisha udasanzwe w'ubwiza. Yari inyisho igaragara y'Imana, kandi twabaye abashima. Twifuza kuba imbere y'Imana. twabisomye muri Zaburi
imana imenyekana hose buyuda muri zaburi 65 umurongo wa 2 ntimenywa na bose gusa ahubwo n'inyabushobozi ishoboye byose rizogaragaza ubushobozi bwayo n'ububasha bwayo kandi aho niho imenyekanira iciza mu isezerano rya kera nuko imana ntiyigishwa ahubwo imana yarihishura yatanze amasezerano yarayasohoje yakoze ibitangaza bikomeye n'ibimenyetso abantu abo imana yishimagirijemwo baba bafise bufatanye bukomeye hamwe n'imana haranditswe ko imana à toutes les nations ce qu'elles doivent adorer, mais le peuple de Dieu ntiyagereye amoko adorer le Seigneur. Ibyo yategereza gusenga ariko ubwoko bw'Imana bwo bwasenga Imana nzima kandi babikora mu mwemo no mu kuri. Uyu munsi hari ikiganiro cyo ku telefone ca nkoze ko imbere mu mutima umushiki wacu yamvugishije ko nyina wiwe atizera agwaye ambaza nimba no musengera wiwe uko bisanzwe nabyemeye hanyuma tukiriko turaganira acatangura kurira aravuga ati mwendata Frank ukubona kwanje ubuzima bwanje buraduga bukamanuka sindabize mu by'ukuri nimba narakijijwe hanyuma ibyo byankubise nk'ikinyundo gikubise kidafise iyo kivuye bwa mbere ni nyina wiwe atizera hanyuma bwa kabiri akaba uwo mushiki wacu gwera imyaka myinshi n'uwizera ariko akavuga ati na jewe sinzi nimba nkijijwe ibyo bishobora gutabura umutima. Bimaze iki ukumva ijambo niba abantu batakigira umwimenyerezo n'Imana mu by'ukuri? Bimaze iki none kuvuga ubutumwa? Bimaze iki amakoraniro? Ibyo byanciye ku mutima nk'inkota nibwiye uburenda byibwira twese ndabibabwira twese ntitwizera iciyumviro ntitwizera inyigisho ibyo abantu buba bararemye ahantu mu mwanya runaka canke ahandi hantu canke ideni runaka ryoba ryaratangujwe canke imyaturire yo kwizera runaka canke ibyizegwa runaka canke amerekezo runaka y'ibyizegwa canke ibintu byose dusanga ku isoko ya kideni. Twizera Imana kandi turafise uburenganzira ku migisha yose kuri buri sezerano yose yo yatanze kandi yasezeranije. Kandi uko ko Imana idushikako hamwe nuko twebwe tugenda tugashikira Imana vuba bitegerezwa kugaragara. Bitegerezwa kuba dufise icifuzo gikomeye ko Imana yo kwishura mu by'ukuri. Umuntu wa kera akambugwa kandi umuntu mushasha akambikwa Imana igashobora kwishimagiza kandi tugashobora kuyegera mu buryo bubereye ku buryo bw'uko nayo ishobora kutwegera dushobore kuyumva dushobore kugira umwimenyerezo nayo dushobore kuyibona dushobore kuyumva ko ukubaho no kw'Imana ntibibe ari ibintu gusa tuvuga ariko bigashobora kugaragara.
Et vous savez que chaque parole de murabizi ko Dieu buri jambo ryose ry'Imana est la pure vérité. ni ukuri gutunganye, kandi umwami yarasezeranije D'être ko avec nous azobana natwe jusqu'à la fin du monde. gushitsa ku iherezo ry'isi. Écrit, Haranditswe si le Seigneur est ngo avec nous, umwami ari kumwe natwe, qui sera contre nous? ninde Selon Romains 8, yoturwanya? verset Abaroma 31. 8:31. Pawulo Tous les autres hamwe hommes de n'abantu Dieu bose b'Imana ont admis, bemera comme nous, qu'ils étaient nkatwe des hommes. yuko bari abantu. Et Kandi à un endroit, mu kibanza kimwe Pawulo aravuga quand je suis faible, ngo iyo ndi umunyantege alors nke je suis fort ngo niho mba par nkomeye, celui qui koko me fortifie. biciye kuwunkomeza, Et kandi c'est par Christ ni que je peux biciye tout. kuri Kristo niho nshobozwa Selon la byose, parole de Dieu, kuko biri mu Corinthiens bikorino ba 12, kabiri verset 12 umurongo w'icumi. Il ne s'agit pas Ntibijanye de la force que nous pouvons n'inkomezi avoir, izo dushobora ou bien comment kuronka nous nous sentons. canke uburyo tuba twiyumvamwo, Il s'agit de ariko jusqu'à quel bijanye point nous pouvons ni gushitsa reconnaître hehe que nous sommes dushobora kumenya absolument yuko atakintu na kimwe inutiles, dushoboye impuissants, tutaje tumaze turi abanyantege nke, abantu batankomezi bagira. Aho rero mu kwizera Nous pouvons lever les yeux dushobora vers Dieu et kuramura dire, amaso ku Seigneur, Mana tukavuga tuti mwami, voici ehe un pauvre temple. raba urusengero rw'urugogwa, injiramwo, fata ikibanza, rwuzure, urukoreshe nk'uko nyine biguhimbaye. Nous ne sommes pas des hommes Ntituri abantu qui peuvent bashobora arracher des arbres kurandura spirituellement. ibiti mu buryo Mais nous bimwe, sommes des hommes ariko turi abantu dépendent du Seigneur. ibyabo bivana n'umwami. Ego biciye ku kwizera, biciye ku kwizera turashaka kubaha Imana, atari gusa mu majambo, ariko mu by'ukuri mu kwizera, biciye ku kwizera gukwega igikorwa c'Imana, Non pas par atari une foi, mu mais kwizera emportés gutwagwa par le vent, n'umuyaga, par une foi ariko mu qui kwizera nous lie. kutubuhanya n'Imana. Par une Amen. foi Biciye ku qui kwizera opère en nous gukora muri twebwe une confiance, ibyizigiro, manifeste en nous kukagaragaza muri une twebwe confiance absolue icizere en Dieu, cuzuye dufitiye Imana, kandi icyo cizere dufitiye Imana déclenche kigashobora tout simplement le fait kubyora gusa ukuba confirme sa parole, yemeza ijambo ryayo, puisse kandi se manifester igashobora au milieu de nous kwigaragaza hagati muri twebwe no mu buzima bwacu jamais auparavant. nk'uko bitigeze biba. Que comme Paul écrit, kuko Pawulo abyandika, dushobore guceka amakete mazima atandikishijwe wino, ariko yandikishijwe namwe mu w'Imana, nk'uko biri muri bikorino ba kabiri 3. narabivuze rimwe na rimwe hano en disant le mvuga nti pire ou la pire chose qui ikintu puisse kibi arriver à un gishoboka prédicateur gishobora gushikira de la parole de umuvuga butumwa Dieu, w'ijambo, avec les personnes nuko abantu abo qu'il a prêché yigishije n'atteignent badashikira intumbero. alors Aho rero tous les efforts auraient été vains. iyi nguvu zose zakoreshejwe tuba ari iz'ubusa. À toute la sueur que j'ai iyo niyumvira kuntu gutanabize en prêchant, iyo ndiko ndavuga ubutumwa, alors il n'y a personne aho rero nta muntu qui ait coulé n'umwe autant de sueur yoba yarabize en inuguta travaillant nyinshi mu sur un gukora climat tropical. mu gice cya tropicale c'isi. Ariko ibyo si byo bintu nyamukuru. Nashaka gushimira ko ikintu kimwe gusa, ni ukuvuga ko Imana, De la parole de Dieu Imana ijambo ryayo accomplir, ritegerezwa gusoza rikagaragaza icanditswe mu ijambo, que la prédication ko ubutumwa budakwiye ne doit pas être mort, budakwiye kuba ari bupfuye, ariko doit provoquer en bushobore nous la kurema foi. muri twebwe ukwizere n'icizere dufitiye Imana. Ninde muri twebwe aciteze yuko Imana yeshura? Nous devons dutegerezwa nous y attendre. kubyitega. Qui d'entre nous Ninde muri twebwe est satisfait de lui-même? ahagijwe n'uko ameze ubwiwe? Certainement personne Nta nkeka nta n'umwe, n'est satisfait de lui-même. nta n'umwe ahagijwe n'uko ari.
Dieu imana ne veut pas faire de nous des ishaka personnes kutugira qui passent le temps à se abantu plaindre, bamara umwanya bidodomba ni des personnes canke qui abantu sont satisfaites d'eux-mêmes. bahagijwe n'ukuntu Mais il bari veut faire de nous des ariko personnes ishaka kutugira qui ont abantu toujours misi yose bafise nouvellement mu buryo faim et bushasha soif de Dieu. inzara n'inyota by'imana. Comment nous sentons-nous de Mbega manière terrestre? twiyumva gute hano ku isi Pensez-vous que si mwiyumvira vous avez yuko bien mangé aujourd'hui, iyo wariye neza uyu Vous munsi n'aurez plus faim demain. nuko ejo atanzara uzoba ufise toujours misi yose Un processus ni nouveau. ibintu bibandanya mu buryo Il en va de même. buba butanguye kandi Dans le cours de la uko vie. niko bimeze mu On ne buzima cesse de manger. tugira boire, pour duhagarika pouvoir kurya no exister sur kunywa terre. kugira ngo tubandanye kuba hano ku isi. Il en va de même Ni nako dans le bimeze domaine mu spirituel. gice cyo mu buryo bw'impwemu. Et dans le domaine terrestre, Mu bintu bya hano nous ku vivons isi dans une époque où tubaye mu l'offre gihe aho plus abondante que jamais auparavant. ibitangwa ni byinshi Il en cyane va de gusumba même uko dans le byigeze spirituel. biba. Ni nako Jamais bimeze mu buryo auparavant, bw'impwemu il n'y a eu nigeze une offre habaho de Dieu aussi ibintu riche imana en itanga paroles byinshi et mu en majambo tout ce qui en muri fait abo partie, n'ibintu comme byose dans bijyanye ces nabyo nk'uko bigenda Mais bino minsi. Ariko Soyez aussi ouverts reka et honnêtes à ce twugoroke sujet. tube n'imvuga kuri Même ibyo si la nourriture est nubwo bonne, ibifungwa biba ari byiza cyane reviendra toujours. biragera ku iherezo. Amen. Il n'y a pas si longtemps, ntihaheze nous avons igihe kinini célébré un mariage twagize umugabane mu bukwe, twari mu bukwe enchaîné hanyuma un pas après l'autre. tujya indya zimwe inyuma y'izindi. Qui s'est passé le lendemain? None bukeye bwaho byagenze gute? Toutes les festivités Nubwo hari habaye izo manza n'ibintu byiza byose byari ku mameza à la célébration, iyo turi muri ubwo bukwe, la faim bukeye bwaho fait à nouveau ressentir. inzara n'ubundi yarasuye iragaragaza. Niko bimeze mu buzima bwa hano ku isi. Mbega niko bikwiye kumera ukundi mu buryo bw'impwemu. Nubwo imana iduha amazimano tugashobora guhazwa n'ibyiza biri mu nzu yayo, bukeye cyangwa inyuma yaho mu makoraniro akurikira inzara nyinshi irumvikana kandi tuba dushaka uburyo bundi bushasha gufungura. Nicyo gituma turakorana turaza, kandi umwami aravuga ngo umuntu ntabeshwaho n'umutsima gusa, ariko abeshwaho na buri jambo ryose risohoka riva mu kanwa k'Imana, nko muri Matayo 4:4. Ndizera yuko dushobora twese kuba tumeze neza, dushobora gusenga, ariko kuri ibyo dukeneye ukwizera. Amasengesho atagira ukwizera ni imvugo ica ku ruhande y'Imana. Umuntu aza ku Mana ategereza kwizera yuko ari hiri kandi ko yumvireza muri uwo mwanya igihe turiko turayivugisha. Nicyo gituma tuyivugisha nk'uko tuvugisha umugenzi, uko turi kandi nk'uko nyine tubifise ku mutima. Ce passage du psaume 76 doit encore umurongo wo muri Zaburi 76 nawo ukwiye gusubira gushirwa mu mitima yacu, ngo Imana pas seulement connu de quelques-uns, pas seulement connu ibuyoda si kumenyekana na bamwe gusa, ariko ikamenyekana ku bantu bose. Muri Zaburi 76:1 bari bazi Imana yariyo, bari bazi icyo yari yarakoze. Mose yari yaramenyekanishije ku bana no kubazukuruza no mu runganwe rwa kazoza ibihambaye byose ibyo Imana yari yarakoze. Umuhanuzi Yoweli ivuga ibyo bintu nyene,
ko ngo base bazobibwira abana, abo bana babibwire urundi rugano rw'Yoweri wa mbere gatatu. Imana yari izwi na bose yari rurangirano, ariko ibyo ntibihagije. Imana ishaka ko tugira ku bw'imbegerezo, ishaka kwihishura, ishaka guhura n'umwe wese muri twebwe, kandi ndemezwa yuko abumvise bose havugwa iby'Imana yakoze bakabyizera. Ndizera yuko muri bo icipfuzo kirabyuka, kandi bagashobora kuvuga bati, o Mana, mbega umfitiye iki? Mbega ushaka kweshura gute muri jewe? Siniyumvira yuko bihagije ko Abisirayeli bose n'abana n'abandi bana bose bavuga iby'Imana yakoze bakavuga ari bya kera. Uwo Imana ifitanye nawe umugambi ntahazwa no kuguma yumva gusa iby'Imana yakoze kera cyangwa ibyo yakoranye n'abandi, ariko uwo Imana ifitanye umugambi nawe azogira icipfuzo yuko Imana imwishurira, kandi yuko imigisha yayo iza kuri twebwe. Zaburi 76 umurongo wa 2, kandi Salemu niho hema ryayo, Isiyoni niho buvyagiro bwayo. Niho yavunaguriye imyami yo mu muheto n'inkinzo n'inkota n'ibigwanishwa by'intambara. Ku murongo wa 10 haravugwa ngo w'icenda ngo hamwe Imana yahagurutswa no guca amateka ngo ikize abaciye bugufi bose bo mu isi. Turabizi yuko mu mazaburi ntihariho kahise n'akubu gusa, ariko harimo n'ubuhanuzi kandi n'ibintu byo muri kazoza, nk'uko uyu murongo w'icenda, nk'uko umurongo w'umunani avugwa muri Zaburi 76, wumvikanishije amateka uri mu ijuru, isi yaratinye iracereza. Umurongo w'icenda, hamwe Imana yahagurutswa no guca amateka ngo ikize abaciye bugufi bose bo mu isi. Iyo twumva havugwa amateka, urubanza, iyo tuvuga nk'abantu, rero twoshobora kwibaza yuko Imana yahagurutse kugira ngo itsindishe, ariko hano haranditswe kugira ngo ikize abaciye bugufi bose bo mu isi. Rero twiyumvira ku ijambo nangeka ryo muri Matayo 18, sinzi neza aho ibyo byaba byanditse, ariko muri iryo jambo aravugwa ngo mbega umwami ntazotabara abera abo yatoranije bamutakira mu ijoro no ku murango, ni muri azubatabara yihuse. Ni muri Luka 18:8. Hano umurongo w'10 ngo nukuri uburake bw'abantu buzogushimisha, uburake buzoba busigaye uzobukenyera. Abantu bararaka, twese turabizi, bazogenda bagwanya bahanze anga rya Isirayeli, hanyuma umwami Imana izohaguruka izobakubita. Abazosigara rero turashobora kubisoma muri Ezekiyeli 38:19, mu bya Yohana 19 no mu yindi mirongo myinshi. Ikizosigara igihe uburake bw'Imana buzoba bwakubise abantu abayirakiye. Kuri uwo munsi nukuri uburake bw'abantu buzogushimisha, kuko haranditswe ngo izokwihesha icyubahiro kuri uwo munsi. Ndizigira yuko ngiye kubisanga ahantu runaka muri Ezekiyeli 39, dore ku murongo wa 17. Nuko rero mwana w'umuntu, uku niko umwami uhoraho agize,
ati barira ibisiga by'amoko yose n'ibikoko byose byo mu ishamba uti nimukoranire hamwe muze mwikoranirize hamwe muvuye impande zose muze ku kimazi canje mbacumitiye ikimazi gihambaye ku misozi y'Ibwisirayeli kugira ngo mujye inyama munywe amaraso. Umurongo wa 18 muzojya inyama z'abahambaye munywe amaraso y'abaganwa bo mu isi. Mbega bizoba ari biki? Ndashobora kubasomera no mu gice cya 38 dore ku murongo wa 22 Ezekiel 38 umurongo wa 2 nzomushitsa kwiteka namuciriye ko ndamuhanishe ikeza no kuvishwa amaraso kandi we n'ingabo ziwe n'amahanga menshi ari kumwe nawe nzobarekurira kw'imvura y'isegenya n'iminana y'urubura n'umuriro n'amazuku. Uko niko nzogaragaza icubahiro canje niyerekane ko nduwera kandi nzokwimenyekanisha mu maso y'amahanga menshi maze bazomenya yuko jewe nduhoraho. Imana izogaragaza izokwerekana uguhambara kwayo ubushobozi bwayo n'ubwiza bwayo. Ikintu cyanditswe muri Ezekiel 39 à peu près les mêmes termes gifise amajambo cyo kimwe n'ibyanditswe mu byeshwe Yohana 19 na cyane yuko ibisiga bizoza kujya amaraso y'abahambaye abakuru b'ingabo ku munsi umwami uraho azobishitsa azohitamo. Haranditswe hano mu gice cya 19 mu byeshwe Yohana igice cya 19 umurongo wa 17 byeshwe Yohana 19:17 mbona umumarayika agaze ku zuba asemerera n'ijwi rirenga abarira ibisiga byose biguruka byatiriye ijuru ati nimuze mukoranire amazimano menshi y'Imana. Umurongo wa 18 ngo mujye inyama z'abami n'iz'abakuru b'abagabisha b'abasoda n'iz'abahizi n'iz'abamafarasi n'iz'abayicarako n'ibindi. Umurongo wa 19 aravugwa rero ntibikwiye ko tubandanya gusoma uko biri kose. Turabona uguhoza kw'amajambo y'Imana mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha, mbere no muri gahunda muri Zaburi mu byeshwe na 19 kubura umurongo wa mbere gushika ku murongo w'10 havugwa amazimano y'ubukwe abera mu bwiza. Ku murongo wa mbere mu byeshwe na 19 haravuga ngo hanyuma y'ibyo numva mu ijuru ikimeze nk'ijwi rirenga ry'icengero ryinshi riti risemera riti haleluya, agakiza n'ubwiza n'ububasha n'iby'Imana yacu. Kuko umurongo wa 2 kuko amateka imanza zayo ari z'ukuri, amateka yayo ari ay'ukuri no kugururuka. Mu byeshwe Yohana 19 umurongo wa 3 aravuga ngo numva ikimeze nk'ijwi ry'ishengero rinini nikimeze nko gusuma kw'amazi menshi nikimeze nk'ijwi ry'imituragaro ihambaye kivuga kiti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose ihangame. Umurongo w'indwi tunezerwe duhimbagwe tuyihe icubahiro kubw'ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse umugeni wiwe ariteguye. Umurongo w'8 kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikogwa byo kugororoka by'abera. Umurongo w'9 mumarayika arambarira ati
arambarira atandika uti hahirwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. ahantu turashobora kubandanya gusoma, ariko ikintu nitwararitse ni imvugo. Inyuma y'amazimano y'ubukwe umwami aragaruka avuye mu ijuru, akazanana n'abo bose babigizemo umugabane, hanyuma agatunganya ibibazo bihari hagati n'abansi biwe. mu kanwa kiwe, nibyo dusoma ku murongo wa 15 mu Efeso 19, mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe kugira ngo ayikubitishe amahanga, ayikubite amahanga, azoyaragiza inkoni y'icuba, kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Ikindi kintu cy'igitangaza gitangaza kugwa mu maboko y'Imana mu gihe c'ubuntu, ariko kizoba ari ikintu giteye ubwoba kugwa mu maboko y'Imana igihe c'ubuntu kizoba kirangiye. uyu munsi ni umukiza wacu, uyu munsi hari ikigongwe, uyu munsi hari agakiza, hariho ubugingo budashira. ariko igihe c'ubuntu kizoba kirangiye, intebe y'ubuntu izohinduka mwo intebe y'urubanza. aho rero ntazoba akiri umuherezi cyangwa udusabira, azora umucamanza, azora umwami, kandi imbere y'inyonga hiwe isi irahunga, ntibe ikibona ikibanza cyayo. kuko ibintu byinshi Yohana 20 umurongo wa 11. Imana yacu ni Imana ihambaye, ni Imana y'inyembabazi, kandi igihe cyose dushobora kuyibona dutegereza kuyirondera, kuko igihe kizoza aho abantu bazododora, umuryango uzoba wugaye, aho abantu bazorondera kandi batazoronka. nico gituma haranditse ngo murondere umwami igihe cyose gishobora kubonekana. Yesaya 55 umurongo wa 6. iryo naryo ni ijambo rikomeye iry'umuhanuzi Yesaya yavuze. hano muri Zaburi 75 amaso yanje yari ku murongo uvuga iby'amateka, urubanza. umurongo wa Zaburi 75 umurongo wa 2. igihe nashinze n'icyashika nzoca imanza ziroranye. iyi si inyiganyize bo n'abayibako bose, ni jewe ngumije inkingi zayo. murongo wa 4. mbwira abirata ntimukirate, n'abanyakibi ati ntimukabyure ihembe ryanyu, ntimukabyure ihembe ryanyu ngo muritunge mu ijuru, ntimukavuge mushimantaje amazosi. umurongo wa 6. kuko gushigwa hejuru kudaturuka iburasirazuba canke iburengerazuba canke mu bugaragwa bwo ku musozi, ariko Imana niyo mucamanza. hano turabona iyo ukumvigwa kwishurwa biva, ntibiva mu burasirazuba, ntibiva no mu burengerazuba, ntibiva no mu bugaragwa, ariko biva ku Mana, kandi Imana niyo ivuga icy'urubanza. Imana yarabivuze. ego ego Imana niyo mu kuvuga igihano ku byaha byacu byose, yashize urubanza rwacu
kuri Yesu Kristo umwami wacu nk'uko ijambo ryo mu byanditswe bivuga ngo igihano cacu caguye kuri we Yesu Kristo kugira ngo dushobore kugira amahoro kandi biciye ku bishago yiwe niho dukirira. Biri Yesaya 53 umurongo wa 5. Ijambo ry'ubwiza kandi ry'ubuntu igihe cose agakiza n'igihe cy'ubuntu kiba kigihari, ariko ijambo riteye ubwoba ry'urubanza mu burake bw'Imana igihe buzoza, igihe cy'ubuntu kizoba kimaze kurengana. muri Zaburi 77 umurongo w'indwi haravugwa ngo uti nibuka indirimbo yanje yo mwijoro nkibaza mu mutima wanje ugasesana umwete ukibaza uti mbega umwami azoduca tube ruhebwa, ntazosubira kuduhangaza ukundi. umurongo w'8 mbega imbabazi ziwe zagiriye ko bwose ruhebwa, isezerano ryiwe ryapfaniranye gushitsa ibihe byose. Mbega Imana yibagiye kugira neza, uburake bwayo butumye yugarana imbabazi zayo. Turabona ingene abantu b'Imana bahuza neza n'ibintu baba biyumvamwo imbere mu mitima yabo, haba mu kwiheba, haba mu gushima, haba mu guhimbaza, haba mu buhanuzi. Ntaco bitwaye, turashobora kwiga ikintu kimwe mu mazaburi yose. buri bintu byose biba mu buzima, mu bintu byose bishika, mu bintu byose bishika mu buzima, abantu b'Imana bavugana n'Imana. nimba ibyo twarabitahuye hanyuma tukabishira ku mutima, aho rero turabona uguhumurizwa, tugashira amanga yuko natwe mu bintu byose ducamwo, mu bintu byose biba mu buzima, icoshika cose, ico kintu cose coba, tubona ubushizi bw'amanga yuko durashobora kuvugisha Imana. turizera yuko ntituyivugisha gusa, ariko arumva Imana irumva iragaba. uyu muntu w'Imana aravuga muri Zaburi ya 77 yiyumviye ku bicurarangisho, ariko ntiyashaka gucuraranga. yiyumvira, yashize umutima ku mazaburi, ariko ntiyabishaka. akavuga ati nkibaza, ku murongo wa 6, nkibaza mwijoro nibuka indirimbo yanje, mu Gifaransa ngo nkibuka ibicurangisho byanje. ntavuga ngo naracuraranga, ariko yaravuga ngo nkibaza nibuka indirimbo yanje, akavuga ngo umutima wanje ugasesana umwete, impwemu yanje ngo ikibaza. mbega nitwe twenyene tuzirikana twibaza, mbega nitwebwe twenyene twiraba ubwacu, twiraba uko tumeze. ninde yinjira kwicira urubanza rwara uko ameze? ninde yiyumvira iciza, ibihe byiza twacuraranga tukavuga mu buryo butandukanye? hari abantu imbere yacu babaye muri ibyo bintu nyene, bakiyumvamo ibyo bintu nyene, hanyuma ibyo rero nibyo bituma ibintu biba byiza. nta muhanuzi cyangwa umuntu w'Imana yaba arengeye ibintu byose. umuntu wese yagenda aca mw'ino si yiyumvamwo ibyo natwe dushobora kwiyumvamo, hanyuma tukagira n'ijambo ry'Abaheburayo 2 avuga ko n'umwami wacu nawe yategerezwa kuba usa natwe mu bintu byose, kugira ngo ashobore kwiyumvamwo ibyo natwe twiyumvamwo, ngo abe umuherezi mukuru wizigwa imbere y'Imana. mu Baheburayo 2:17 ndiyumvira hano muri Zaburi 77 ndibuka indirimbo yanje yo mwijoro nkibaza mu mutima wanje ngo ugasesana umwete. umurongo w'indwi akabaza ati mbega umwami azoduca tube ruhebwa, ntazosubira kuduhangaza, kutugira ubuntu, kutugira imbabazi. biraboneka ko yari mu mubabaro hano yaciye mwidamba mu bwina, ariko yarazi washobora guhindukirira. yarazi yuko ukumvirwa kwiwe bitazova mu burasirazuba canke mu burengerazuba,
ariko ko bitanava mu bugaragwa nk'uko twabisomye ku murongo w'indwi muri zaburi ya 55, ariko yari abizi ko ukumvirwa kwe n'Imana bizova ku mwami Imana yaremye ijuru n'isi. Kandi iyo ibyo rero tubishyize ku mutima hanyuma tukavuga tuti mwami uranzi, uratuzi, tuje kuri wewe mu kwizera, turakwiyugururiye, turagusabye utugire ubuntu. Aca baza mu bibandanya no ku murongo w'umunani ati mbega imbabazi ziwe zagiriye ko rwose ruhebwa, isezerano ryiwe ryapfaniranye gushitsa ibihe byose. Yari mu ntambara imbere mu mutima, yari atabutse muri we, yaravuze nako bimera kuri twebwe. Ntiduterwa isoni zo guhimbaza Imana igihe tuba tumerewe nk'uko, kandi dufise n'isoni zo gusora ibiri mu mutima wacu yose, nubwo rimwe rimwe duterwa n'umubabaro imbere mu mutima wacu, ego, kandi ntiduterwa isoni zo kuza imbere y'Imana turi uko nyene, hanyuma kugira ngo tubone ukumvigwa, tubone n'ubufasha imbere y'Imana. Hano arabaza ku murongo w'icenda ati mbega Imana yibagiye kugira neza? Uburake bwayo butumye yugarana imbabazi zayo. Turabona biciye muri aya majambo yose tukabona umubabaro yashobora kuba yiyumvamo. Mbere arabivuga neza neza ku murongo ukurikira, umurongo wa 10 ati maze ndavuga n'ibyo ni indwara iri muri jewe, mbega ko niyumviriye yuko ukuboko kw'iburyo kw'isuba byose guhinduka. Oya, ivyo ntivyahindutse gusa, ibintu ducamwo biratandukanye. Inzira y'Imana ego ica mu busongero, igaca no hasi mu biyaya. Biravugwa mumwe mu bahanuzi, birashoboka ko ari Habakuki, avuga ngo inzira z'umwami zica mu bihuhusi. Nta muntu n'umwe rero muri twebwe ashobora gucagura inzira. Twese twashize kuri iyo nzira, turashobora kugwana cyangwa ntitugwane, turashobora kuba tudahagijwe cyangwa ibyo aribyo byose. Nta kintu na kimwe tuzohindura mu nzira Imana duciriye. Hahiriwe umuntu ayifatikanya n'umwami ko no mu ntambara zose yocamo mu kwiheba ibyo nizo dushobora gucamo, agumiza imbere muri we ubumbenyi bwiza ngo Yesu ni uwanje, ubumbenyi buhezagiye ko iherezo rizoherezwa mu bwiza. Aho ibisigaye byose bizibagirwa. Ico nico nibwiye. Amen. Ngiye cyose ubyibwira biragenda neza, ariko iyo ubibwira abandi bararemerwa. Hari ibintu utegereza kwibwira wowe ubwawe, hariho n'ibindi bintu ibyo ushobora kubwira abandi. Ariko iciza ni uko twobwira abandi ibintu byose bishobora kubabera umugisha muri rusange, hanyuma ibitubabaza cyo kuti cacu tukabyibwira ubwacu. Nous nous sentons tous tellement liés les uns les autres. Twumva ko dufatanyije hamwe ku bandi nka bene tarashiki bacu mu mwami. Nous sentons tous que nous formons une unité divine. Turumva ko twese tugize ubumwe bw'Imana ku buryo bw'uko wovuga widegembya ibyo dufite ku mutima byose tukabishyira imbere y'Imana yacu mu kwizera, tuzi ko ubutabazi bwacu, ubufasha bwacu buva ku Mana, buva kuri yo, buva ku Mana yaremye ijuru n'isi. Nubwo uyu mwanditsi wa Zaburi yavuga uku, kwari kugira ngo tumenye twese yuko bari abantu nabo bategerezwa guca mu bintu byo hasi by'ibwina kugira ngo natwe tubone guhumurizwa, hanyuma ntiducike intege mu mirimo yacu ko tumerewe, ariko turabe ku mwami, dukomezwe mu kwizera, dushobore kuvuga tuti mwami uri Imana yacu, uri wa wundi ejo hahise uyu munsi, kandi uri wa wundi ibihe bidashira. Tugufitiye icizere, turakwizera
Notre vie t'appartient. ubuzima bwacu ni ubwawe. Psaume 76, verset 2. umurongo Dieu est connu wa de mbere tous muri en Juda, zaburi 76, mu bayuda imana ni rurangiranwa du premier au dernier. guhera ku wa mbere gushika ku wa nyuma La irazwi. question est de savoir ikibazo ni icyo kumenya nimba bose barayimenye. si nous prenons cela de manière générale. dufashe ibyo mu buryo bwa rusange dushobora kuvuga Toutes les personnes ko abantu de bose ce pays bo connaissent muri iki Dieu. gihugu Mais baba à quoi bazi imana, sert la ariko connaissance de ubu Dieu kumenya imana si vous n'aimez bimaze pas Dieu? iki iyo mudakunda Si vous n'avez imana, pas fait iyo une mutagize expérience umwimenyerezo avec Dieu, n'imana, si vous n'avez nimba pas goûté mutahonjeje la bonté du kugira neza k'umwami. Cependant, nous nous nubwo biri réjouissons uko que Dieu turanezerwa yuko soit imana fait connaître à nous. yatwimenyekanishije ko atari gusa kumva bivugwa, ariko biciye kubigiramwo umwimenyerezo. iyo uwo twashoboye kugirana nayo umwami Nous accorder aujourd'hui ashobore des kuduha prières uyu munsi que nous amasengesho pouvons élever ayo dans dushobora la foi kuduza vers mu son trône de kwizera grâce. mu ntebe ku ntebe yayo y'ubuntu, amasengesho et auquel yoshobora kumviriza kandi ishobora kwishura. extérieurement la vieillesse uko nous bigaragaza attrape tous. twese ugusaza biradushikira, uko bigaragara gusaza twese biradushikira, toute autre chose. bikaduha ibindi bintu Nous gémissons tukaniha dans ce corps muri uyu mubiri, et toute la création kandi gémit et ibyaremwe soupire byose avec biraniha nous, attendant la binihana natwe manifestation des birindiriye enfants de Dieu, kugaragazwa kw'abana la b'imana, transformation de nos corps. guhindurwa kw'imibiri yacu mu Baroma 8:22. ariko turazi ikintu kimwe, uwo munsi uzoza, L'heure viendra. isaha izoza, C'est certain, aussi nta nkeka certain nta que Dieu nkeka l'a dit. nk'uko imana Les yabivuze. morts en Christ ressusciteront abapfuye premièrement, muri et kristo ensuite tous bazobanza ceux kuzuka, hanyuma abo bose bakunze ukuza k'umwami. C'est une très bonne parole. ni ijambo ryiza. Oui, Paul l'écrit à ego Timothée. pawulo La aranyandikira couronne timoteyo de justice ati igitsibo cyo kugororoka c'ubugingo. Oui, la couronne de vie ego que le juste juge donnera en ce igitsibo jour-là. c'ubugingo c'umucamanza agororotse azotanga kuri uwo munsi nzogihabwa Mais à tous ceux atari qui jewe auront gusa, aimé son ariko œuvre. n'abo bose bazoba bakunze Timothée gusohoka en kwiwe. 2, niko bivugwa muri Timothée timoteyo wa 4. kabiri Il kane doit y avoir mirongo umunani. ategerezwa kuba en nous quelque muri twebwe chose qui ikintu désire cipfuza l'avènement, ukuza aime kandi kigakunda ukugaruka que kwiwe. Dieu, imana par sa grâce, kubw'ubuntu opère bwayo cela en nous. ibyo Il bireme muri augmente twebwe, notre foi, iduze il nous ukwizera fortifie, kwacu, idukomeze il met en nous kandi des prières ishire muri qui twebwe amasengesho brièvement la chose. avuga mu ncamake ibyo bintu, atunga nyine urutoki mu ncamake kuri ibyo. imana ishire ku mitima yacu kugira ngo benshi muri twebwe bashobora kugira umugabane mu masengesho. umwami aduhezagire twese, amen. turahaguruka dusenge. Père Céleste, nous te data remercions uri mu ijuru, turagushimira n'umutima wacu wose kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro, kubw'ubuntu bwawe kuba hano hafi yacu, kubw'agakiza que tu nous as accordé. ako waduhaye, Pour la révélation kubwo de ta uguhishurirwa volonté kuko ugomba kwawe en ce temps. muri kino gihe. Bien-aimé Seigneur, mwami mukundwa, maintenant nous aspirons ubu rero à ce que twifuza chaque ko promesse buri sezerano ryose rishobora gusoza rigashika. tu as manifesté et wagaragaye ugaragaje ushira muri twebwe ibyizigiro, ushiramwo ibyizigiro kuko watuvugishije. sinon nous ne serions bitari uko na twebwe ubwacu nous-mêmes insatisfaits ntitwuba, ou bien sinon nous serions nous-mêmes satisfaits comme atari uko d'autres. twese twoba Mais maintenant twumva duhagije nk'uko abandi bose bameze. ariko ubuho turaje kuri wewe, turakwinginze ngo utwishure, uduhe ibyo wadusezeranije. turabizi ko que notre réponse inyishu yacu ni du lever, itava ku iburasirazuba canke iburengerazuba, mais qu'elle ariko vient turazi yuko iva kuri wewe, le Dieu vivant, imana nzima, le Dieu d'Abraham, imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo. met fin à toutes les circonstances heraheza qui nous ibintu byose ducamwo bituboha, bitubuza,
qui nous barre la route pour avancer dans bituzibira la foi. ko twegera imbere mu kwizera nawe Seigneur, mwami nous confessons humblement turatura duciye bugufi yuko ijambo ryawe ni rizima, qu'elle nous a été adressée, twararibwiwe, qu'elle a suscité en nous ryabyuye muri twebwe ukwizera kuzima en toi, muri le wewe Dieu vivant, imana nzima, afin que tu puisses kugira ngo ushobore te manifester en nous kwigaragaza muri twebwe et par nous, kandi biciye kuri twebwe. oui, Ego comme le ressuscité, nk'uwazotse nk'umuzima, puisses-tu être connu de tous, ushobore kumenyekana na bose hagati muri twebwe, mu gisagara cacu, mu gihugu cacu, kandi no ku isi yose. Seigneur mon Dieu, mwami mana nzima, avant que tu ne prononces imbere yuko uvuga uca amateka, oui, que tu puisses urashaka yuko faire irindi rimwe utanga ubuntu ku isi yose ukabiha abantu. Turagusabye mwami ngo uduhe kugira umugabane mu isarura, kuko isaruro mwimbu uzosarurwa. Turagushimira kubw'uyu mugoroba, kandi turagusaba kubwa bene data bose na bashiki bacu batashoboye kuba hano, abo amazina yabo yavuzwe n'amazina atavuzwe. Mwami turagusabye, gira inzira yawe na buri umwe wese kuri twebwe, uhezagire no ikugendererwa na DDR. Mwami wizigirwa, isaha ije ntiba ari impfa gusa. Mwami ushobore kubavugisha, natwe ushobore kutuvugisha. Turagushimira ko waduhaye kuba mu kubaha imbere yawe n'imbere y'ijambo ryawe. Abantu nta kintu bafise batubwira, kuko ni wowe gusa uri umunyakuri, kandi abantu bose ni indyarya n'ababeshi, ni ababeshi basa n'abubaha Imana n'abanyakinyoma, ariko mu kanwa kawe hasohokamo ukuri guhoraho. Kubw'ibyo tugushimira, ushimirwe yuko dushobora kugira icyizere, kandi ko dushobora kuba twigishwa nawe. Amen. Turagusabye kandi irindi rimwe kubwo abatanze imitwaro yo gusengerwa, abanditse, abahamagaye. Hari imibabaro myinshi, hari ibikenewe byinshi mu bizera n'abatizera. Mwami ndagusabye witabe, wishure irindi rimwe ububasha bwawe n'ubwiza bwawe. wowe uhabwe icubahiro, ubwiza, gusengwa ubu n'ibihe byose. Amen.